namwe bagenzi bakunzi ba Action Vibe TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, ukwemera kuvyara ubuzima. Ndabaramukije, kaze mu makuru twabateguriye. Mu makuru y'uno munsi tukaza kubabwira isozerwa ry'ihwaniro ry'abasaveri ku rwego rw'igihugu. Ibirori vyo gusozera iryo hwaniro ryari rimaze imisi ine, ryariko ribera mw'ishure ry'uburaro Etare hafi ya Paruwase Mikaheli Mweranda, bikaba vyatanguwe n'urugendo rw'amahoro. Urwo rugendo rukaba rwahereye kw'ibarabara ryitiriwe Avenue de la Mission, ribandaniriza kuri Boulevard de l'Iprona, Avenue Moso, Avenue de l'Université, rurangirira kuri Paruwase Mikaheli Mweranda. Ivyo birori bikaba vyabandanirije mu nkuka y'imisa yari irongowe n'umwepiskopi wa Diocese nkuru ya Bujumbura, Musenyeri Gervasi Banshimiyubusa. Afatiye ku bisomwa vyeranda vy'uno munsi, akaba yasavye abakristu guheba ingeso y'ubwishime no kugira urukundo. Bakristu mwese namwe basaveri, Yezu araduhaye impanuro nziza no mu vyo ngaha kw'isi, ariko kandi n'impanuro yerekeye ivy'ijuru. Mu vyo ngaha kw'isi aradukebuye ngo tumenye ingene twokwifata mu kubaho kwacu, kugira ngo ntituze turimaramaza, tuza turitetereza, kuko utazi kwicisha bugufi arangwa n'ubwishime. Hanyuma nk'uko mubizi, ingeso mbi y'ubwishime nayo niyo kenshi iba inkomoko y'izindi ngeso mbi zose, kandi iyo ngeso mbi irabuza ko umuntu ahanurwa. Umuntu yishima n'abo umuhanura ntibifata na gatoyi. Agustina Mweranda niwe yagereranije umuntu afise iyo ngeso y'ubwishime ngo n'ikirahuri cuzuye amazi. Ati iyo ugize ngo urasukamwo ayandi, n'ayarimo aca aseseka. Umuntu rero yishima acaba intabarirwa, intahanurwa, nk'ico kirahuri cuzuye amazi usutsemo n'ayarasanzwemo atangura guseseka. Ndi kumwe n'abasaveri namaja nibuka itegeko rimwe mu mategeko y'abasaveri bagira ngo l'obsaveri considère tout besoin chez autrui comme un appel qui lui est adressé. Ngo umusaveri yama abona ubukene buri ku wundi nk'uko umengo ni nk'umworo ariko aramusaba. Ntabwirijwe rero kurindira ko abanza kumusaba. Ubukene bwo nyene ubwabwo nibwo bubwirijwe kumutuma aca yibwiriza kugira inyishu yotanga. Kandi iyo wakoze ubukene ntimurabe gusa ubukene materiel, ubukene bw'ibintu vyo ngaha kw'isi ibi biboneka. Ahakennye ubutungane n'ubukene buhambaye, ahakennye ukuri n'ubukene buhambaye. Umusaveri canke umukristo uwo ari we wese abwirije kwama ariko araraba ubukene bw'ahari, akaba uwa mbere arondera gutanga inyishu y'ubwo bukene, atarinze kurindira ko barinda kumwereka, kuko wa mutima w'urukundo ukomoka kuri Yezu Kristu niwe ucumuha amaso abona imbere y'abandi ivyo bumbura abandi bakaciye babona. Urongoye umuhari w'abasaveri mu Burundi, Jean Marie Vianney Hasabamagara, aradusigurira imvo zatumye haba rino hwaniro. Mbere nuko abasaveri barafise ukuntu bahora babonana kera, amainterina amashuri y'uburaro akiri menshi, ariko ubu batakibonana cane. Hari ibikorwa bahora bategura nk'amakambi y'ibikorwa, amakambi y'inyigisho, mugabo kubera ibihe twagiye turacamwo vyagiye biragaragara yuko ivyo bikorwa bitagikorwa cane gose nk'uko vyahora bikorwa. Iryo koraniro rero twarikoze mu ntumbero yuko ubwa mbere tukaba akaryo ko guhuza abasaveri bavuye mu madiyoseze atandukanye, bakaramukanya, benshi banakumburanye, sinzi ko hagiye urabiraba, benshi bagiye bahura
baramukanya, urabona ko ari akanyamuneza cyane rwose. Intumbero ya kabiri hari uko dutanga inyigisho ku basaveri bo mu madiyoseze yose bari hamwe kugira tubakaburire ubwenge mu byo basanzwe batezwa kumenya bijyanye n'umubare w'abasaveri, ariko na cyane cyane no mu bindi bakeneye mu buzima bwa misi yose. Nacyo gituma mu nyigisho zagiye ziratangwa harigishijwe inyigisho zijyanye n'uburongozi, inyigisho zijyanye no gutunganya ibikorwa byo kwiyungunganya, inyigisho zijyanye n'ubumenyi bw'umuhari n'ibindi bitandukanye, kandi byagiye bigaragara yuko by'ukuri abasaveri bakaburiwe ubwenge. Intumbero ya gatatu hari uko abasaveri turi mu gihugu cy'u Burundi, ariko buke buke nk'uko bishika no mu bandi barundi, ubu tubona yuko ibyo guhurumbira imico kama byagiye biragabanuka. Ubu rero twabigize tugira tuti abasaveri tuje imbere mu kwerekana yuko turi abarundi kandi dushigikiye imico kama y'u Burundi. Ari nacyo gituma muri iyi minsi ya nyuma twatunganijwe ibiteramo ndangakaranga. Muri ibyo biteramo abasaveri berekanye ubumenyi budasanzwe mu ntambo, mu mbyino, mu ndirimbo, mu byese. Eka namye mvuga nti iyo ubushikiranganje bw'imico kama buba hafi bwari kugira icyo buhungukiye, ariko bari bwa mbere ntacyo ntitwasubira kubitunganya bazoba bahari. Rero muri make novuga nti nk'umuntu arongoye umubare w'abasaveri ku rwego rw'igihugu, ndahimbawe kubera intumbero twari dufise twazishitseko, twabonye uko twabyifujije ko ariko byagenze. Mu bitavye izo nyigisho zari zimaze iminsi ine, Ininahazwe Anike Monia aratubwira ico yungutse. Ico dufise cinshi twungutse, abajene ubona ko twagize abajene n'abakuze, ntumiraho cyane cyane abajene, kuko iyo dutanguye turi bato cyane biradufasha. Turiga ibijyanye na entrepreneuria, sante by'amagara yacu, dushobora gufasha abantu, kandi ndetse n'ibintu byinshi ngaha dufise mu gihugu cyacu cy'u Burundi, ariko tutazi ingene tubikoresha. Ugasanga muhira iwanyu urafise ibiti ntuzi ingene bikoresha, ufise umurwayi ntuzi, kandi wowe nyine ibyo ufise byo kumukoresha urabigendana. Rero byinshi nico uvuze ngo cyo abagira ibiramutwe batubwira konsekanse cyane kose, bakaduhimiriza bakadufasha n'ingene twoshobora kubivamo, na cyane cyane no guteza imbere igihugu cyacu. Urabona ko entrepreneuria menshi tukamenya ati dukora ibi tugira uku, ukeneye gukora projet ufise amahera ya ukeneye kuyikora mu mezi 8 biba bigenze uku n'uku vyose, ndetse tukabimenya cyane rwose. Twaronse inyigisho nyinshi cyane nyinshi, kandi mu minsi ine twakoresheje novuga nti ububangutsi, kuko ibintu kuvyiga ibintu twize mu minsi ine hari abantu bovyiga n'ukwezi kose ugahera. Muri iyi forumu harimwo imico n'akaranga, warakurikiranye intambo zitandukanye. Ikintu cagushitse ku bunyota mu mico n'akaranga k'u Burundi ni iki? Vyanshitse ku mutima mu mico y'akaranga k'u Burundi hari intambo nyinshi cyane, ndetse vyinshi twari tuzi akanyarusizi, Igitega bakavuza ingoma, bari umudu muyu kwenye n'ikirundi kirango muturi, ibintu byinshi cyane ntazi n'amazina yabyo, mugabo ibintu byose bigize igihugu cyacu cy'u Burundi, turya tuntu nyine atari ivy'amahanga byose twarabibonye, twavyifuyemo, kavyuma twabonye byinshi cyane tutari tuzi. Mwomenya ko ivyo birori vyari vyitabwe n'abasaveri bavuye mu madiyoseze yose egize Eklezia Katolika y'u Burundi, harimwo n'abibutsamana w'uwo muhari, uhereye ku mwibutsamana ku rwego rw'igihugu Patiri Charles Girukwishaka. Nshuti namwe bagenzi bakunzi ba Action Vibe TV, teka ryawe, teka ryanje, teka ryacu, ukwemera kuvyara ubuzima. Aha ni naho harangiriye amakuru nariko ndabashikiriza. Olivier Ntwari nabashikirije, tukazosubira mu makuru yacu hanyuma gira iteka.